iki cyumweru ku isaa 10 zuzuye Tottenham yakira Aston Villa. Turebye ku rutonde rwa shampiyona, Tottenham iri ku mwanya wa gatanu ifite amanota 30, Aston Villa iri ku mwanya wa 12 n'amanota 18. Umukino Tottenham iheruka gukina wa shampiyona ntiyabashije kuwutsinda kuko yawunganyije na Brentford 2-2, mu gihe kandi Aston Villa nayo yaherukaga gutsindwa na Liverpool 3-1. Imikino ibiri yindi ya shampiyona, Tottenham wa mbere yatsinzwe na Liverpool 2-1, wa kabiri ibasha gutsinda Leeds United nta nkuru 4-3. Wa gatatu iheruka niwo twavuzeho mbere yanganyijemo na Brentford 2-2. Ku ruhande rwa Aston Villa, imikino ibiri yari yabanje mbere yuko batsindwa na Liverpool. Uwa mbere bari batsinze Manchester United 3-1, uwa kabiri nawo batsinda Brighton 2-1, bibika amanota 3 bikurikiranya. Baza gutsikira imbere ya Liverpool ku mukino wa gatatu. Tottenham na Aston Villa, imikino ibiri yo muri sezo ya 2020-2021. Umukino ubanza Tottenham yari yawutsinze ku bitego 2-0 kwa Aston Villa. Wo kwishyura Tottenham yakiriye, Aston Villa nayo irayishyura yitsindira iwabo nayo yitsinda 2-1. Muri sezo ya 2021-2022 Tottenham niyo yabanje kwakira, ibasha no gutsinda uwo mukino ku bitego 2-0. Wo kwishyura nawo Tottenham yarawutsinze, iwutsinda yandagaza Aston Villa iwayo yitsinze ibitego 4-0. Umukino wo kuri iki cyumweru navuga ko Tottenham itarabashije kubona amanota 3 imbere ya Brentford. Uyu munsi navuga ko ari wo munsi wo kuyakura kuri Aston Villa ikabasha gutsinda uyu mukino. Ku isaa 12:30 haramanuka mu kibuga Nottingham Forest na Chelsea. Nottingham Forest ifite amanota 13 ayishyira ku mwanya wa 19, Chelsea yo iri ku mwanya wa 9 ifite amanota 28. Imikino itatu ya shampiyona iheruka vuba ya Nottingham Forest harimo uwo yanganyije na Brentford 2-2, uwundi itsinda Crystal Palace 1-0, kandi yatsinzwe na Manchester United 3-0 uwaherukaga. Chelsea yo mu mikino itatu baherukaga gukina, uwa mbere yari yawutsinzwe na Arsenal 1-0, uwa kabiri nawo ibasha gutsindwa na Newcastle United 1-0, uwa gatatu wo yihagarara hitsinda Bournemouth 2-0. Chelsea yatakaje kabiri kikurikiranya amanota 3. Ubu bwo navuga ko ari cyo gihe cyo kubona andi manota 3 yikurikiranya. Wakoze kubana natwe, tuzasubira ku mikino yindi itegerejwe. Komeza kugira ibihe byiza.